kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ntibashikanya amanota 35 kwijana muri rusangi mu gifaransa, mu biharuro naho ntibashikanye 55 kwijana. Amanota yabo ateranijwe mu gihugu cyose, ivyo bita moyenne nationale mu rurimi rw'igifaransa. Abigisha bo mu wa mbere gushika mu wa gatandatu bishure shingiro basigura ko mu vyo babajijwe hari mu ivyo baheruka kera. Mu kiganiro kw'isoko twatumiye n'ukurikiranira hafi ibijanye n'igisata c'indero mu Burundi, nitwa Emile Nibasumba. Kaze mu kiganiro kw'isoko c'urunani rw'ibimenyesha makuru 32 n'ibice 72 kwijana niyo manota abigisha baba ibihumbi 42 bo mu myaka 6 ya mbere y'ishure shingiro mu Burundi bwose baronse muri rusangi mu kibazo cy'igifaransa. Meri ya Bujumbura niyo yabaye ya mbere, intara ya Rumonge ibi ya nyuma. Mu biharuro naho 53 n'ibice 66 kwijana niyo baronse ufatiye hamwe ayo mu gihugu cyose. Intara ya Ngozi niyo yabaye ya mbere, Rutana nayo ibi ya nyuma mu biharuro. Mu kibazo cy'igifaransa abo bigisha bahawe igisomwa bagaca bishura ibibazo bijanye naco, ivyo bita étude du texte. Barahawe kandi vyitwa discours direct na indirect, ivyitwa voix passive na voix active, hamwe n'ibijanye n'ubuhinga bwo kwigisha vyitwa démarche méthodologique. Bagenzi bacu ba Television Renaissance barabajije abigisha bamwe icyatumye baronka amanota mabi muri ico kibazo cyo gusuzuma urugero rwabo rw'ubumenyi. Ikibazo batubajije sico twari twiteze. Batubajije ibintu deruka kubona tukiri mu wa gatandatu, tukiri muri za nevyeme. Ibiharuro vyo muri nevyeme, Igifaransa nta nico tuziye bagikuye. Twe tuba tuzi ko tuzanira ibintu vyerekeye mu vyo twigisha, canke muri methodology twaba twarize, ariko sivyo bazanye. Twe twabonye ko ikibazo bateguye atari ikibazo twebwe twize. Sinzi ico bashatse gushika ko ni ikibazo cari compliqué. Bagomba kudufenta gusa nta kindi bashaka, ntibashaka ko tumenye. Suko twari bijuju ngo byatunaniye kubera tutazi ubwenge. Sinzi ko bashatse baronka aho badukura. Urazi ko dusanzwe twihemberwa n'amahera ateye isoni. Hari nayo imaze nk'imyaka 20 nigisha ya kabiri. Nta bintu vyo muri 9 canke mu wa gatandatu nari ncibuka gukora. Kubona twarose amanota mabi mu kibazo cy'igifaransa ahanini byatumwe n'ubukene bw'ibikoresho tutaronse kare. Mu gihe naho bije twaronse bike cyane bitashoboye kudukwira. Hariho n'ibintu bagiye barazana ibibazo bimwe tutari twashoboye kwiga. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba, umurezi Elali Nibizi yavuze ko abo bigisha batize mu buryo bumwe. Uravye ibibazo babajije usanga ari ibibazo vy'umuntu yoba ariko ariga, vyotorwa n'umuntu ariko ariga mu mashuri yisumbuye. Hanyuma icawe n'icambere yuko ababajije bataravye koko urugero abigisha bariko barigishamo. Ica kabiri, bijya bibazo iyo bariko barabitora bibaza yuko abigisha bose bize kumwe. Mu mashure mu Burundi usanga ishure yose ishobora kuba iriko yigisha mu buryo bwayo. Dufata amakaminuza, murabona abanyeshure baja kwigisha, abahereza kwigisha baronka urupapuro rwo kwigisha baba bavuye mu mashure menshi. Urabona ufise nk'umunyeshure yize lise, hama akaca ashirako umwaka w'inderabigisha, akaca afatwa hamwe n'uwize imyaka 7 y'amashure, harimwo y'ashure nderabigisha y'imyaka 7, aba yabiteguriwe imyaka 2, hanyuma akaba yize n'ivyigwa biza gusa na bimwe vy'ubuhinga B, scientifique B. Ugasanga muri abo bigisha hariho n'abigishije bavuye muri universite, bayobewe umwaka wa mbere wa kabiri bakaca baza kwigisha. Aho ugaca usanga rero n'abafise urupapuro rw'umutsindo y'amashure y'inderabigisha uko yagiye arahinduka, amalycée pédagogique, inderabigisha y'imyaka 2, inderabigisha y'imyaka 4, inderabigisha y'umwaka 1. Urumva abigisha bo mu mashure y'u Burundi bafise
basohorwa n'amashure menshi atigisha bimwe, kandi bashitse ku kazi ntibahejeje ngo baronke inyigisho nkarishabwenge zibafasha kwigisha, kugira ubumenyi bumwe n'ubushobozi bumwe kugira bashobore kwigisha ayo mashuri. Elali Nibizi asaba ko abo bigisha boza barakarihirizwa ubwenge. Ikintu cyane nuko abigisha botegura ingene abigisha batera imbere mu kazi, bakaca rero bekana rero urugero abigisha bazoza baraduga ko gushika baheze, gushika bakukuruke. Ivyo hari ivyo abigisha bari barasavye mu mwaka wa 2006, washaka muri UNESCO barabifise. Kabiri naco nuko leta yo kubahiriza ivyo yiyemeje bijanye no kwigisha abigisha. Mu bisanzwe abigisha, umwigisha naho yubatse ubwenge gute, amaze imyaka 2 ariko yigisha mu mwaka wa mbere, uzosanga afise ubushobozi, ubwenge bwo muri uwo mwaka wa mbere. Ari naco gituma bategerezwa yuko abigisha bamaze gushika mu kazi boheza bakabaha inyigisho nkarisha bwenge zibatuma bagira urugero rumwe rwo kwigisha. Hanyuma akabaza uti umwigisha avuye ngaha mu ishuri naka arashobora no kuja kwigisha mu wa 6, bakerekana ubushobozi bukenewe, ubuhinga bukenewe kugira umwigisha yigishe ku rugero rwari rwo rwose. Umwigisha akava nko mu wa mbere agashobora kuja kwigisha mu wa 6, akava nko mu wa 6 agashobora kuja kwigisha mu wa mbere. Ivyo vyose mugabo ntibagire kujya kuntu bama bakuru umwigisha ngaha bamutwara hariya, babikore bikurikije programme. Rero umva hari ico cuguha amabanga abayobozi, bagakoresha bakabona yuko umuyobozi bamudugije mu mabanga kubera afise icarusha abandi bigisha, afise ico azotanga. Bamushizeho kubera imbo za politike, mu ishuri nta politike yari ntaco batanga, bizoca bimugora. Abatunganije ivyo bibazo bavuga ko abo bigisha bakeneye vyihuta inyigisho zo kwamizako, cane cyane mu Gifaransa. Abarongoye amashure nabo nyene ngo barakeneye izo nyigisho. Aha niho ikiganiro kw'isoko kigarukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba. Cari ikiganiro kw'isoko.